igikwe ca Monia Fleur tangura neza oya inkuru yanje nije ndayivugira dukoni mwitegure igikwe ca Monia Fleur aya n'amakuru bisavye ko ndinda kwambara neza urabona nko kunambara bro ino jezi irazimvye bisabwa ko ndinda kwambara neza kugira ndayavuge ko inje kuyavuga asa nabi ni kamanzi ndabashire nk'akandi karirimbo kiyosha ko ganje agiye kurongorwa ariko nandi ndimeze nka chameleon guys jemeze nka chameleon urabetewe sana na Fulgence meze nka chameleon last week ariko ndamvugana ariko ibi nibigaragaza ko ndamukundana mwanga ibibi vy'umuntu urabivuga n'ivyiza ukabivuga umukobwa wacu agiye gukora igikwe mwitegure kwakira umukwe wanyu ikintu kiryoshe nuko umukwe namwipfuriza ariwe mukwe agiye kumushaka iyo basaragaruka rya umukobwa wanje agiye kurongorwa kandi agasubizemo kana Monia Fleur agiye kurongorwa Monia Fleur agiye gukora mariage muraja hehe Merina atarirukirahe Lino-G arajahe Monia Fleur agiye kurongorwa Lino-G arajahe ya ayikora nande Monia Fleur agiye kurongorwa none muranyitse isutwa y'umutipe umutanyitse isutwa y'umutipe sindavyeme history sindayibandanya Monia agiye kurongorwa yo Monia Fleur yo mana yanje ubu n'ubukwe bwiza twari dutegereje nk'abarundi umukobwa wacu yo reka twanze twumva uturirimbo twiwe kuko mu minsi iri imbere Lino-G arambaye ibara oya ntabara ega n'undi Lino-G ntibakundana na Monia Fleur no umukobwa wacu agiye kurongorwa hamwe namwe muricaye ngaho mwibaza ngo umukobwa wacu naco agiye kurongorwa kandi n'umugabo afise amafaranga by the way mariage azoyikorana na nshuti yabo se afise umugore azoba umugore biba kabiri icara ngaho umukobwa wacu agiye kurongorwa murondera amakositime abadiaspora bagiye kwambara k'abakunzi abantu abadiaspora bagiye kwambara ko abastari biwanyu nshuti ya bose niyo n'umusirabo oya nshuti ya bose ntiboshobokana na Monia Fleur oya oya hey kareke nshuti ya bose ni manager Monia Fleur agiye kurongorwa n'umuntu w'umunyamahanga Umudiaspora oya mbwira hajya ijya ndirimbo bayita gute mubanze mumbwire bayita gute ya ngwiye Asonga urukundo mu bitaro usasinizera ko bibaho gushika umunsi umwe nawe ndabigwamo ndabizi impuzo ni nyinshi batuvuga ko natwe tutazi uririmba muzasubira kuburirimba bana b'amagame uririmba muzasubira kuburirimbira ko umukobwa agiye kurongorwa aracyari karuzo kuva n'ibindi ndabizi ko hari benshi bakurondera bafise amahera yewe ntacyo mfise cyo kuguha atari umutima nukutera ikansiga nashaka kubwira ikansiga asigara
Amurongoye ndagukunda Je t'aime pour la vie et ready to take a risk for you. Mumbwire ndababwire n'itariki za dote, ndababwire n'itariki za predote, ndababwire n'inkwano. Abakunzi bonyene, abakunzi nibwo tuzotumira abakunzi, ariko bife si tuzomutumira. Ya bife tuzomutumira, sinibaza ko Lino-G azoza muri predote hajya ntijamwe abavyeyi bonyene. Zana Samia. Samia nta kintu afise cyo kuvuga kuri mariage. Tembeza Samia. Ubu ngubu turi mu bivyiza, turi kwiryohererwa mariage ngo kare. Bahe. Biraryoshe muri entertainment yacu Burundi. Twari tumaze turi kuryohererwa mariage ya Mokenzi, tugiye kwishimira mariage ya Monia Fleur. Apana Monia Fleur na Lino-G. Apana Monia Fleur na Lino-G. Bro, ni gipa. Nahinda yivuze. Ni gisore c'ikibogari. Urabona yavuze ikibogari. Igisore c'ikibogari. Bogal, beje. Iyo ndiko ndavuga aba beje. Igisore c'ikibeje. Ariko kintu kiryoshe ico gisore ni kinyamahanga. Kobwa bacu baby take pa ndagukunda. Ivyo vya baby take pa uzosubira kwirimbira he. Umugore wabandi tuzakurambika akaguru muko. Ariko uyu mukobwa nubwo jengewe kagiye kora mariage, nta muziki uryoshe tutosubira kumviza ku bakobwa. Sinzi ko abakobwa tuzaba dusigaranye bazosubira kuduha umuziki uryoshe, kuko iyo umuntu arongowe, sinzi ko mwabibonye kuri Mokenzi, urabona ko nawe ibintu by'umuziki byo yatanguye kubigendamwo gahoro, asa nk'uri karatangura ubuzima bushasha, nyere urugo rushasha. Urumva asigaye atinya nuko ngo oda sinawe ushatse kuvuga. Urabona ko asigaye atinya nuko bavuga ku mugabo wiwe, kandi ari ibintu umugabo wiwe ni nka manager wiwe, ko deja umugabo wiwe ari muri entertainment. Hari post nabonye ejo bundi, je pense ko ari Richard, ariko Richard nawe yagize nabi. Ntushobora kwagiriza umuntu urumogi kandi ubona neza ko atari urumogi, ukaza kumwagiriza ko ari karanga urumogi. Excuse moi, biriya si vyiza kabisa. Si vyiza biriya bintu yakoze. Ariko Monia Fleur nawe Mokenzi nawe agomba kuvyakira. Tasha oda ataje. Reka Natasha Monia Fleur nawe agomba kuvyakira, agomba kwakira ko umugabo wiwe ari muri entertainment deja, ko yaramaze kumwinjiza muri entertainment. Nundi mukobwa wese azokora mariage hajya abakobwa dusibo muri entertainment bandi ntibazi kwidandaza, dusibano babiri bonyene nibo bazi kwidandaza. Nundi mukobwa wese uzogira mariage nka Monia Fleur, uyu Monia Fleur yakoze mariage, yakire ko umugabo wiwe tuzomuvugaho, tumushire hanze, bamusesangure neza na neza. Niyo mpamvu Mokenzi yarakwiye kumva kuvyakira ko umugabo wiwe uri umu public figure, uri umu influencer, umva na famille yawe buriya nuko
iwacu mu bihugu by'iwacu tugifise umuco iyo bari mu bihugu byo mu mahanga hewe barakuzanira na famille yawe karikura urazipinga naho nye tukagira n'ibintu tuvuga tukagira limite kuko nka biriya bintu Sharon yakoze natwe si vyiza vraiment si vyiza sinabikunze ariko uri umuntu w'umu artist umu influencer ugomba kuvyakira nta mahitamwo ufise kuko ubu ngubu nuko iwacu mu tutagira paparazzi je pense ko niriya foto umuntu yayibafotoye amenyekanye bashobora no kumuhana amategeko ashobora kumuhana ariko mu bindi bihugu vyateye imbere umuntu haba bafise abantu baba influencer bafise paparazzi zihora zibafotora akantu kose umuntu akoze bashobora gafotora nabonye iyi live Nerinate yakoze nyari karamubwira uyu mugabo wawe wamwerekanye nk'umu manager wawe bisobanura ko ari muri entertainment umugabo wawe bamuvuga nk'umuntu ari muri entertainment kuko uri umu influencer wige kwakira ibyo bavuga byose ku mugabo wawe uvyige kwakira ubibonye ntuze no kwiyeskiza uvuge ngo no ngo ibi nibi mukobwa wanje wihangana ukoresha ibintu ko twihangana niko bimeze izina ryawe n'abandi bagomba kuririra ko that's why umuntu w'umu influencer baba bamubwira wewe bihanga ibintu byose ukora urabona izi telefone paparazzi ziba ziri ruhande gusa niyo wajubwira urabona nk'aka telefone kanje karimwo ibintu vyinshi Fizo niko yarishiti yanje niko yankunda Fizo hari utuntu tw'utuntu agenda akora natwe tari twiza nuko nyene abantu influencer bagomba kwakira ko ibintu byose bakoze babafata ama video bakaba ari coding sinzi nimba mwibuka show yabaye muri Belgique yaba Kirikou na Double J je pense ni ya video nije nashyize hanze Kirikou ariko aragwana n'uriya mu bodyguard w'umuzungu ariko arabasohora hanze urumva ni mu influencer ahantu hose abari akantu kose akoze ni foto thank you very mugomba kuvyakira muvyicare muzi neza ko akantu kose goze turi ngaha kuya dufata natwe nk'abantu dufise iminwa minini ya kuvuga turi ngaha tuze kuvuga akantu umustar akoze that's why mukwe gacage krongoko nakukunda je t'aime pour la vie ready to take a risk for you et tu peux te passer ndayibutsa ko Big Fizzo agiye kuza gukora show muri Canada agiye kuza gukora show tujere twose azokora nzoguma ndatubika nkuko mbise utundi tw'abandi ariko muze murasengera cyane ino telefone ntimeneke kubera imenetse nohomba byinshi kandi Samsung biragoye kugira usubire kubona ibintu bibamo igira isubira inyuma Monia Mukenzi mwega bose niba mo niyo mpamvu ndabite mo feri ndavyitiranya cyane no kuri mariage yabo yarananiye gusesengura ko yaraguma ndabitiranya cyane urumva Mukenzi vraiment muziki wiwe kubera nari nababwiye kuva kera nari namaze kubabwira kuva kera Mukenzi agakora mariage arabanza yite ku mugabo vy'umuziki bizoza mu nyuma rero n'uyu niko bigiye kugenda ahubwo adutemwa akaririmbo ka nyuma mva indirimbo aheruka gusohora simye basohora na Sadbi iyi ngiyi turabe views igezeko izi views ntizishimishije guys muje kwira ino ndirimbo igire views nyinshi igire nka 1 million Nibisawa kuba mwiza urukundo ugifatisha neza birugurwa
samahera subutunzi oya niba musashaka umuntu nyumva natagoye amwidegendo if you ready natamani unipe yote mapenzi yako kwangu ni ya muje kwiraba indirimbo ikwize 1 million mu kwezi kose abarundi nawe oya muje kwiraba ikwize 1 million nta soni siko muteye agasoni ngo wiki franchement this is great song ibaze na belle nice afise commentaire yereka ndabe ngende soma commentaire zaba star bagiye bandika kwino ndirimbo uwa mbere ni B-Face muri Ukraine twayikunze cyane kandi turabakunda cyane wow belle nice yaranditse ngo franchement this song is great song kabos ale mamio wow Sadbi arandika hot Lino-G arandika international congratulations fam Alvin Smith agira twatundi two ini support orege nawe arabwira mwebwe murakaze yeah Vianney irakoze je pense ko Vianney irakoze ari vishu Kenya oya nuyo numufana abastari bakomatinze kwino ndirimbo ni Oreg ni Alvin Smith ni Lino-G ni Sadbi ni Kabos Kabos ni influencer na abastari ge Belle Nice na B-Face iyi ni support dukeneye namwe mugende murabe video muze murayisubiramo guys ikwiza ama views menshi rego umuziki wacu tuzotera imbere ari kutanga urarebwa cyane uzuragera kure cyane yeah kuko uyu mukobwa mu misa nta ndirimbo azosubira kuba ko ni arongorwa azobanza kuja kuvyarira umugabo amwiteho abanza muvyariye mere nka munani atamutangure kuvuga ku mugabo wiwe atangura shavure nka Mokenzi ariko arashavura ko ari kuvuga ku mugabo wiwe Sharon kabamereye nabi Sharon abamereye nabi kabisa Sharon bana abayakanuye agerageza kuryosha entertainment yanyu ariko ntimubibona mushamo vyegereza umutima nari natari kuri live ubanza kumva ko ari amahoro ariko live akora basi umuririmbyi ntiyagenda akaririmba ngo umutekano ntukwiye ari kuvuga politike uyu mukobwa yabatavuga politike yabatavuga politike entertainment yacu yaba imeze bon abantu baza kudurumbanya igihugu cacu ntidukeneye n'ukuri Imana iki gihugu cyacu iki tuzokigwanira ubona yuko ufise ijambo mu gihugu uyu mukobwa yavuga entertainment gusa atavuga politike si cyo gucinja abandi sinzi ko muri ko muranyumva